Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, leta zunze ubumwe z'abanyamerika nyene, muri Canada, Venezuela, Brazil, abari mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyaburaya, mu Bufaransa, Ubudagi, Ubwongereza, Ubutaliyano, mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vyo muri Aziya, mu Barabu, Omani, Arabia Saudite, Katari, abari ngaha muri Afrika, Zambia, South Africa, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu burengero muri Congo, mu buseruko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, amakuru avugwa muri politike, mu gisata ca politike rero katuyatangurire mw'ibohero rya Gitega, aho impuzu za Bunyoni zatuririwe mu cumba asanzwe afungiwemwo, cumba mw'ibohero nyene aho asanzwe apfunzwe wenyene. Ivyo vyateye ubwoba, vyateye benshi kugira icoba no kwikanga cane, inyuma yaho nyene Bunyoni afatiwe agafungwa, none hakaba hagezweho aho guturira impuzu Bunyoni yarasanzwe yambara. Ni mu rwego rwo kwikinga ko Bunyoni ashobora gusubira kuronka no kunyegeza ibikoresho vy'itumanako. Bunyoni umwanya ku mwanya aba yagiye gusakwa, hakorwa umusako mu cumba ciwe aho apfungiye kugira ngo barabe niba koko ata bikoresho vy'itumanako canke ibindi bikoresho atarekuriwe gutunga vyoba binyegeje ngaho iwe mu cumba apfungiwemwo. Ivyo rero vyaciye vyunyuka bivuye kw'itegeko ryatanzwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ko impuzu Bunyoni zose atunze ngaho mw'ibohero zigomba guturirwa, hagasigara impuzu ziri ku mubare, ziri ku gitigiri, zibaze, ziharuye kugira ngo abe arizo azoja arakoresha mu gihe asohotse ibohero. Agomba kuzoja barambaye umwambaro w'abagororwa canke w'abapfungwa w'abanyororo, akaba ari wo azoja arasohokamwo, kandi kuba ngaho mw'ibohero ngo ntago ari bikenewe ko atunga impuzu nyinshi. Izo mpuzu bamwe bakaba bibaza ni kuki zitaciye zijanwa iwe muhira, izo mpuzu zikaba zaciye ziturirwa. Ni mu gihe ubutegetsi ngo bubandanya kuvuga ko Bunyoni agomba gucirwa umunyororo wo guherayo, kabone naho yaciye yunguruza urubanza akaja muri sentere y'iyungururizo, ariko gushika mangaya urubanza rukaba rutari rwasomwa gushika mangaya. Bunyoni rero aragirizwa ivyaha bishika kuri indwi, hafi ya vyose bakaba bashobora no kuzo bimuhamya bikamufata. Ni mu gihe Bunyoni kandi yaciye ahamywa ivyo vyaha, ariko muri sentare y'iyungururizo uko yaciye aburana vyaraboneka ko naho bari baciye babimuhamya, parike itari ifise ivyabona vyagomba gutuma Bunyoni yagirizwa ivyo vyaha. Ikindi caha co gushaka kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete navyo yaciye aja kubiburanako mu mwiherero, mu mwihezo, kugira ngo abanyagihugu badaca bamenya ivyo ariko biranyegezwa muri urwo rubanza. Kuri ubu hakaba hariko haribazwa ese koko Bunyoni kuturirwa kw'impuzu ziwe vyoba n'ubundi harimwo amangetengete, yoba yari kuzozikoresha akora ayo mangetengete yo kwica umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nk'uko baciye bagenda babishikiriza.
vyoba vyaravuye kuki kugira ngo izo mpuzu za Bunyoni zibandanye ziturirwa? Ese yoba ari uwo mupfumu Emmanuel Ntawukazoja yaciye ategeka abo kwa Ndayishimiye guturira izo mpuzu, canke yoba uwo mupfumu yarabwiye Bunyoni ko niboturira impuzu ziwe azoba agiye gutaha? Ivyo vyose ni ibitegerejwe kugira ngo hazomenyekane ivyoba vyarabaye ngaho mu butegetsi bwa Gitega n'ukungene boba baratatuye amatati ari hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, mbere kandi n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Gervas Ndirakobuca. Murantunga, uwahoze ari umushikiranganji ni General Alain Guillaume Bunyoni, kuri ubu ngubu umushikiranganji ariho ni Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika. Tukiri kuri aba bagabo kandi, Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika, umushikiranganji wa mbere, uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General de Police Alain Guillaume Bunyoni, Albert Bisate na David Niyikiza na Colonel Desire Uwamahoro, abo ngabo ngo bari mu idosiyo ikomakomeye cyane y'ukungene bagandaguye Manirumva, uyu yahoze atwara ishirahamwe Oricom. Uyundi twari twibagiye ni wahoze umushikiranganji Edouard uyu yari umuhuza w'abarundi, yarabaye umuhuza w'abarundi Edouard. Uyu rero nabo bari mu idosiye ikomakomeye cyane. Undi yinjira muri iyo dosiye ni Pacifique Nininahazwe. Pacifique Nininahazwe mu mwaka w'ibihumbi 2011 yarahatswe kugandagurwa yari agiye kwambugwa ubuzima n'abo bagabo harimwo Colonel Desire Uwamahoro, General de Police Alain Guillaume Bunyoni n'abandi, na Ndakugarika na Edouard Manirumva. Aho uyu Pacifique Nininahazwe yavugaga ku idosiyo ya Manirumva, uyu yaratwara Oricom, yaciye agandagurwa mu matohoza yariko arakora. Ayo matohoza yari kuyakora ku bigwanisho inkoho 40,000 zari zaraguzwe mu gihugu ca Malaysia. Izo nkoho zariko ziragurirwa igipolisi ngo bivuze ko bivanye n'igitigiri cari kiri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngo umupolisi yaragiye guharugwa ko inkoho 3, hiyongera ko imwe yari asanzwe afite n'izindi 2 nshasha zari zaciye zigugwa. Ivyo rero ngo vyarateye impari zikomakomeye cane, ngo kuko Bunyoni muri ico gihe niwe yari karahabwa amasoko yo kuja kugura ivyo bigwanisho. Yari asigaye agura n'ibigwanisho vy'igisoda c'u Burundi hamwe n'igipolisi kuko nico yari akomeyemwo cane. Ivyo rero ngo vyarateye impari zikomakomeye cane. Bamwe mu basoda bariko baribaza ukungene General Alain Guillaume Bunyoni ari we arungikwa kugura ibigwanisho vy'igisirikare kandi hari abasoda we mu gihe ari umupolisi. Amatohoza rero muri Oricom bariko barakora yakogwaga na Manirumva. Ayo matohoza kwari ukumenya ivyo bigwanisho ngo vyari vyaguzwe ariko ntivyoshika bijya mu gihugu, ntivyashika mu bubiko bw'igihugu nyine aho babika ibigwanisho. Ivyo ngo vyarateye amakenga. Hari n'abavuze ko Bunyoni yoba yarabijanye muri Kongo, ko yoba afiseyo umutwe w'igisoda. Na nivyo kandi mu vyaha yagirijwe gushirako umutwe ushaka gutembagaza ubutegetsi, igisirikari kitarekuriwe n'amategeko. Ivyo bigwanisho rero bagiye bamwagiriza ko yoba yaraguze ntabishikane mu gihugu, ngo vyoba ari vyo ico gisirikari ca Bunyoni cagomba kuzokwifashisha kugira ngo batembagaze ubutegetsi. Ivyo vyose rero vyatumye habaho igandagurwa rya Manirumva. Inyuma ngo uyu Edouard ari umushikiranganji niwe yari yatanze uruhusha kugira ngo abantu baje mu myiyerekano. Iyo myiyerekano yagomba kujamwo
benshi biyamirizaga basaba ko hobaho ubutungane kugira ngo uwishe Manirumva abashe kumenyekana. Bamwe bavuga ko ari Bunyoni yoba yaramugandaguye we na Ndakugarika, ariko abandi bavuze ko nanone ngo uyu Manirumva yoba yaragandaguwe na General Adolphe Nshimirimana afatanije na General Alain Guillaume Bunyoni na General Gervase Ndirakobuca batazira Ndakugarika. Ivyo rero ngo Pacifique nawe yariko arasemerera asaba ko hamenyekana abo baba baragize ako kabi kabishe. Pacifique Nininahazwe rero ngo nawe yaragiye kugwa mu mporero, yarahatswe kwicwa n'abo bagabo kugira ngo abandanye afunga umunwa areke kuvugira uyo, ngo hakogwe amatohoza yo kugira ngo hamenyekane uwishe Manirumva. Uyu munsi rero Pacifique ati ndimo abari bagiye kunyambura ubuzima, ubu ninjye ndiko ndabatabariza. Ariko aratabariza Desire Uwamahoro na Bunyoni Alain Guillaume bashatse kumugandagura mu mwaka w'ibihumbi 2011 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2015, n'ubundi bari bakimuhiga bukware, bamuhiga buhongo. Kugira ngo amakuru mwene nkaza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri, amakuru dutohoza azoja gushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.